Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi kuwa gatatu igenekerezo rya gatandatu mu kakoro mwaka wa 2022 kaza nshuti namwe bakunzi ba RPA murano makuru mu Kirundi tugire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Abantu barengeje 130 ni buruganda rwa RPA gwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka, benshi muri bo bakaba batowe ari biziga. Ishirahamwe HCR risaba leta ya Tanzania guhagarika igikorwa yatanguje cyo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu zavugiwe mu nama yahuje kuri uno wa mbere abaserukira iryo shirahamwe muri Tanzania hamwe n'abategetsi b'ico gihugu. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'abarimyi b'umuceri bo muri commune Mpanda bidogera abajejwe intwaro baho kuba babatoza amatagisi y'umurengera kandi anyuranye n'amategeko. Aya n'ayandi ni mukanyi sase ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata cy'agate y'akazi na muntu aho nyuma y'iminsi zari mike yankirwa kuja kwivuza n'ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Ngozi. André Ndagijimana umunywanyi w'umugambwe CNL yarayasohoye ibohero mu ijoro ryakeye ajanwa mu bitaro bikuru vya Ngozi. Isoko rya RPA muri iryo bohero rimenyesha ko iyo ngingo yafashwe kuko anka ko uyo munyoro acikanira muri iryo bohero nyene. Ayo makuru nyene akabanda yamenyesha ko ubu ahari ari kiruruma. Tubibutse ko André Ndagijimana yaza yaramaze no kuvyimba amaguru biturutse gukama amaraso nkuko amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Ngozi abimenyesha. Ayo makuru nyene yemeza ko gushika ubu ubuzima bw'uyo mupfungwa bukigeramiwe kuko uretse amaraso bariko baramutera atararonka twashira ku munwa. Mu baharanira hagati y'akazi na muntu rero baranegura cyane iyo nyifato y'abarongoye amabohero bareka gutabariza abo bajejwe hakiri kare na cane abahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Jean-Claude Ntibura umunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe yakati Burundi aributsa ko naho umupfungwa yoba yagirizwe icaha kiremereye agumana uburenganzira bwo kwivuza nkuko amategeko abimurekurira. Uyo yanonosoye ibijanye n'amategeko akaba yanagiriye ko asaba ubushikiranganje bujejwe ico gisata kwikubita agashi kuko ubuzima bw'uyo mupfungwa buzobazwa leta. Kurikira umushingwa manza Jean-Claude Ntibura umunsi. Birababaje ariko nukuri abayobozi b'amabohero amwe baracitwara nabe bakabuza abanyororo bamwe ko babonana n'abaganga. Twavuga abanyororo cyane bakurikiranwa ku madosi afitanye isano na politiki. Akati Burundi twashaka kwibutsa yuko uburenganzira bwo kwivuza ku munyororo baburonka babuhawe n'amategeko. So umuyobozi aje kuraba yuko uwo muntu amureka cyangwa atamureka, ahubwo n'amategeko abivuga. Itegeko rigenga amabohero mu Burundi ekambere n'amategeko mpuzamakungu ya ONU akingira agateka k'abanyororo cyo bita règle minimale pour la protection des personnes détenues aremeza neza yuko umuntu apfunzwe afise uburenganzira bwo kwivuza. Iyo hagize rero ubumwima uwo muntu abikoze yateza guhanwa bimwe bikomeye, hamwe igihugu cari kuba gitwawe mu kubahiriza amategeko yacu. Amagara y'abantu ikintu cyo gukinisha, kuko iyo uriko urabuza umuntu kwivuza ntubuzi bikurikira. Aha twagomba kuvuga yuko umuyobozi wa prison ya Ngozi ariwe yobazwa bibi byose byokurikira bijanye n'iyo ngingo yafashe yo kwankira Ndagijimana André kuja kwa muganga kugira ngo yivuze neza akire. Nta kintu na kimwe gishobora gusigura iyo ngingo. Bene izo ngingo rero kenshi zifatwa kugira ngo banezereze abanywanyi imigambwe baba baturutsemo, cyane aha twavuga nk'umugambi uri ku butegetsi usanga uwo muyobozi yoba aturukamwo canke awukunda, na cyane yuko uri karabikorerwa n'abazwi ko ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ingaruka zirashobora kuba mbi, kandi uwo muyobozi w'ibohero rya Ngozi niwe yobazwa ibikurikira byose. Nivyo leta ntayibihungira kubera biko bikorwa n'umukozi wayo, mugabo irashobora kugaruka nayo ikamwitwarira. Aha ico twobwira abayobozi batwara amabohero no munsi nuko bomenya yuko nimba no munsi hariko hatwara umugambwe kumbura uri kurabakingira, ejo baraca bugacana yandi ntibazi uzobatwara. Ivyo bintu bishobora kubagaruka ko bikabagirira ingaruka mbi cyane.
aho nyene Ngozi abana bo mwibarabara barenga 30 nibo bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamirama bica komine Ngozi kuva kuri uyu wa kabiri ivyiyamirizwa n'abaharanira agateka k'abana babona ko gufungira abana bakiri bato nk'abo mu gasho gasanzwe karimwe abandi bantu bakuze bizogira ingaruka mbi aho gufasha kubagorora ni nkuru ya Ines Gakiza. Mu gatondo ko kuri wa gatanu mu Kakaro ni igipolisi catangura isekeza ryo gufata abana n'abakuze basegereza canke biyerereza mu mabarabara yo mu gisagara ca Ngozi. Amakuru dukura mu banyagihugu baho akemeza ko abana bo mwibarabara bagera kuri 33 bafashwe, igipolisi giheza kija kubafungira mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi kari muri quartier Muremera aho nyene mu gisagara ca Ngozi. Ni mu gihe amakuru dukura mu gipolisi yemeza ko ako gasho bajanywemwo katagira icumba cahariwe abana bakiri bato, ko rero iyo hagize abana bafatwa kenshi bafungirwa hamwe n'abandi. Abana b'abahungu bafungirwa mu kumba k'abagabo, abana b'abakobwa nabo bagafungirwa mu kumba kagenewe abagore. Ayo makuru nyene akemeza ariko ko iyo ivyo vyumba bifungiwemo abantu benshi, abo bana baca bajanwa gufungirwa hanze ku kibuga gito kiri muri ako gasho, akaba ariho banarara. Kubw'ayo makuru kandi ico gikorwa cy'igipolisi kigiye kubandanya mu ntumbero yo gukura burundu abana hamwe n'abakuze basegereza canke biyerereza mu mabarabara nkuko vyategetswe n'umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda hamwe n'agateka kazina muntu mu itangazo yasohoye kwa 21 Ruheshi uyu mwaka. Yatanze ikiringo c'indwi zibiri gusa kugira iyo ngeso yo gusegereza ituzwe mu gihugu. Ikiringo caheze kuwa 4 uku kwezi kwa Mukakaro. Arakoze Ines Gakiza. Tukivuga nyine ibijanye n'agateka kazina muntu, ishirahamwe HCR rirabandanya gusaba leta ya Tanzania kudatahana ku nguvu abarundi bahungiye muri ico gihugu. Mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro n'umutekano muri iyo ntara kuri uyu wa mbere, Rehema Msami umuvugizi wa HCR mu ntara ya Kigoma yasavye leta ya Tanzania ko ata muntu yotahanwa mu gihe yumva adatekaniwe mu gihugu ciwe. Tumukurikire. Swala la urejeaji linategemea kubijanye no guhunguka bivana ingene aho umuntu yahunze ava hifashe nyemba hari cahindutse ku vyatumye ahunga. No kumenya kandi ko guhunguka ari ku bushake bw'umuntu. Impunzi vyega nifata ingingo yo gutaha mu gihugu c'amavukiro. Ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu agenga impunzi, bikaba kandi biri no mu mategeko y'igihugu cacu. Nayo kubijanye no kwimurira impunzi mu gihugu ca gatatu, si impunzi zose zikunzwe kujanwa mu gihugu ca gatatu, kuko usanga hakunzwe kujanwa igitigi gito cane. Aha nico kimwe n'impunzi zihabwa impapuro zizemerera kubandanya ziba mu gihugu zahungiyemwo, kuko nahasi bose bahabwa izo mpapuro zironka igitigiri gito. Ahubwo ico HCR ihimiriza ibihugu no kugerageza kubungabunga amahoro kugira ngo impunzi zitahuke mu bihugu zavuyemwo zibeho mu mahoro. Ako niko kamo kacu nka HCR irikagerageza gufasha impunzi kuziha ivyankenerwa hamwe rero no guterera mu bijanye n'inyishu zirama. Pia tuko kwa ajili ya kuangalia masuluhisho zaidi. Ijwi rya Rehema Msami yavugira HCR mu ntara ya Kigoma. Tukaba turikesha bagenzi bacu b'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Mwomenya ko Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo by'impunzi muri Tanzania yahaye impunzi z'abarundi kiringo kitarenze umwaka uhereye kwigenekerezo rya ndwi Ruheshi ngo zizobe zasubiye mu Burundi. Mu bihinga bw'ivyuma tumirira amategato imbere yuko tubandanya n'ayandi makuru twabateguriye. Amakinga ni menshi mu banyagihugu mu makomine ya Rusaka, Kayokwe hamwe na Gisozi yo mu ntara ya Mwaro basanzwe barimira mu mwonga wa Rurambira. Abo banyagihugu bavuga ko bafise impungenge ko bashobora gusubira gutegekwa n'abajejwe intwaro kurimira rimwe imbuto imwe gusa, ingingo imaze gutuma hageze kwimbura ataco bahano. Bani nkuru ya Emmanuel Niyungiko. Abanyagihugu basanzwe barimira mu mwonga wa Rurambira baridogera abajejwe intwaro ko bakunze kubategeka kurima imbuto imwe, ibituma badaheza ngo baronke umwimbu ushimishije. Abo barimyi bo mu makomine ya Rusaka, Kayokwe na Gisozi bahurira kuri uyo musozi bavuga ko bishika mbere aho abategetsi babarimisha imbuto zitajanye n'igihe kirima barimwo canke n'isi ndimwa bahawe. Abajejwe intwaro kenshi bakunda kudukandamiza, katumira inama zikibiriraho bagafata ingingo inama ngo nivo ngo kutwigisha kurima kijambere, natwe tukabona ko arizo kudusubiza inyuma. Ubu herutse hari badutegetse ko twatera imbuto y'ibiraya gusa twese
ugasanga ariho nk'irenza rikunda ibijumbu gusumba ibiraya, ahandi ugasanga harakunda ibigori gusumba ibijumbu, baba gufatiye amaboko imugongo. Byari bikunze kuba cyane, harabaye amarira n'amaganya menshi cyane, inzara irazura inzara. Abo barimyi bavuga kandi ko izo ngingo zituma bagira uruhombo rutari ruto, ngo kuko naho abajejwe intwaro basigura ko uyo mwonga ari uwa leta, imbuto batera ziba ari izo biziganirije kandi nazo nyene atari kirenga. Itegeko babakangisha ko mu mwonga atari abanyagihugu, ati utabikurikije aho urima baca bahabaka bakahahereza abandi batahafise, abakeneye kubahiriza amategeko ya leta. Ni ukuvuga bakwise uhagarariye leta ariko leta bo bumva ko bice biba bibi cyane. Abo barimyi rero bavuga ko bafise ubwoba ko ingingo nk'izo zizosubira kugaruka nk'uko byabaye mu myaka 2 iheze, bagasaba buramatari w'intara ya Mwaro kureka gufata ingingo zikandamiza abanyagihugu maze abajejwe intwaro bakabanza kubagisha inama. Emmanuel Niyunge ko arakenuye nayo nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Abarimyi b'umuceri bakorera amakoperative ya Nyamabere na Kabamba muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza baridoga ko basigaye batozwa amatagisi batari bamenyereye. Bavuga ko abakozi ba komine basigaye babatoza amafaranga 1500 ku mufuko w'umuceri bakuye mu murima, kandi bari basanzwe batanga amakori biciye mwishira hamwe SRDI. Bagasaba rero kuronswa umuco kuri ayo matagisi mashasha, mbere binashobotse bakayakuraho. Ibyo nivyo nabone Zime dushimagize. Abo barimyi b'umuceri bakorera mu makoperative ya Nyamabere na Kabamba muri komine Mpanda bavuga ko badatahura ukuntu basigaye batozwa amatagisi mashasha ku mwimbu bakuye mu mirima. Ikibatangaza mbere kikanababaza ngo nuko tanziguro bigeze bahabwa kushatumye batangisha amatagisi ataramenyerewe. Ahantu hateye ikibazo nayo mabariyeri, iyo utwaye umuceri utwaye n'iwawe bacakubwira urihe 1500 ku mufuko, amatagisi aja muri komine. Kare mugabo nayo barabatoza uvuga kije nayo ndabaha fisema Kenya fisema 10 cyangwa 5 cyangwa 4 cyangwa 3 cyangwa 2 babitora. Muri cyo rero tubabajije bo batubwira yuko izakavyo bazi. Abo banyagihugu bavuga ko bitumvikana ingene batozwa kabiri, kandi basanzwe bakorana neza n'ishirahamwe SRDI ibaha imbuto, imiti ikanabafasha kuvomera imirima yabo. Bamenyesha ko iyo bimbuye ariho bishura iryo shirahamwe ivyo bajya bafashije, mbere bakanongera ko amakori aja mu kigega ca leta biciye muri iryo shirahamwe nyene. SRDI iragaruka ikabasaba imbuto yabahaye kuko namuremewe gutera imbuto ashatse, mwese mwemerewe gutera imbuto babahaye, hanyuma bo ku murima kuna gutanga ibiro 30. Ubu bashaka gusaba ibiro 45 kuko nabanye bashaka kunguka cy'umuceri ku murima nyene. Bashaka gusaba n'ibihumbi cyane. Ibihumbi cyane ivyi habari n'ikori ryo muri leta, imiti bagupomeye n'amahera yagiye arahimba abakozi bamwe bahara n'abagoronome cyangwa n'abo za leta n'ibindi bivana n'uwo mwaka amafaranga baba barakonoroye umwotsa zori. Ivyo nayo kibazo giteye kuko kuva kera babikora imirima yo kurima imiceri babitanga gushika n'ubu. Ivyo nayo kibazo giteye. Mu ruganda rwa Europe twagerageje kumenya ico mu santeri ya komine Mpanda n'ibitanga Nadine avuga ku myidogo y'abanyagihugu, ariko ntitwashoboye kumuronka. Onezime dushimagize arakenuye mu bijanye n'amagara y'abantu. Naho kuri uwa gatatu niho hatangura indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo mu gihugu cose. Ibikorwa byo gutanguza iyo ndwi vyabereye mu ntara ya Ruyigi, bikaba byatangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Muri ino ndwi mu turere tw'ubuvuzi 40 abana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 59 bazohabwa vitamine A, abafise umwaka gushika ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku gice ca kabiri c'imbanyi nabo bazoronswa ikinini ca albendazole kibavura inzoka. Uretse rero ivyo ngo harategekanijwe n'igikorwa cyo guhimiriza kwirinda karanda ka COVID-19 hamwe n'isekeza ryo guhamagarira abavyeyi kwijukira gucandagisha ibibondo vyabo ukugiye. Imbere yuko dusozera no makuru tubabwire ayavugwa mu mutekano, aho abantu 131 ari mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguye mu kiringo c'amezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2022 mu ntara 18 zigize igihugu. Rutana yonyene niyo itamenyekanye mu bwicanyi muri ico kiringo, mu bishwe hakaba harimo abagore 21 n'abana 7. Ni nkuru ya Marie-Ange Irakoze. Muri abo 131 bishwe muri aya mezi 6 aheze, 80 batowe ari biziga, 33 bicwa batemagujwe imipanga, 14 bicwa barashwe, nayo 4 bicwa batewa amagrenade. Intara ya Cibitoke niyo yabaye iya mbere, hishwe abantu 40, ikurikirwa n'igisagara ca Bujumbura hishwe abantu 17. Intara za Gitega na Makamba zizo bwa gatatu, hishwe abantu 8 muri imwe. Mu ntara ya Bubanza hishwe abantu 7,
indwi intara za Karuzi na Ngozi hishwe abantu 6 kuri imwe intara za Kirundo Rumonge na Ruyigi hicwa abantu 5 mu ntara imwe nayo intara za Mwaro Muyinga Kayanza hamwe na Bururi hishwe abantu 4 mu ntara imwe ni mu gihe mu ntara ya Muramvya hishwe abantu 3 hamwe n'intara ya Cankuzo hishwe umuntu umwe mu ntara ya Cibitoke niho hatowe ibiziga vyinshi mu mashamba hatowe 26 kuri 80 vyatowe mu gihugu cose ikurikirwa n'igisagara ca Bujumbura hatowe ibiziga 11 muri aya mezi atandatu aheze muri abo 33 nabo bishwe batemagujwe imipanga muri bo 14 bishwe batemagujwe imipanga mu ntara za Kayanza Karusi Cibitoke Makamba Bururi Bubanza hamwe na Gitega mu kwezi kwa kabiri guheze muri 14 nabo bishwe barashwe muri iki kiringo c'amezi atandatu aheze igisagara ca Bujumbura niho hibonekeje benshi harashwe abashikindwi muri aya mezi atandatu aheze mu bishwe harimwo abakenyezi 21 icenda muri bo bakaba bishwe babanje gushurashuzwa ku nguvu mu ntara Bubanza Karusi hamwe na Bururi muri aya mezi atandatu aheze harishwe abana 7 muri bo hari abatowe ari biziga abandi bicwa batemaguwe. Arakoze Marie-Ange irakoze none ngaha makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 6 mukakaro umwaka wa 2022 aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororukanya nibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira tankomanzi Jose Muzeneza nayo ndabashikiriza nkaba ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibanza nyirinde uburundi n'abarundi naho utanga